dukomere Kristo ni muzima ari hagati yacu Yesu Kristo nta kumira n'umwe twuguruye imitima yacu uku kwezi yo bihindura umukamanye n'ingabo azotegurira ibihugu byose kuri uyu musozi inzimano y'ibirunge inzimano y'umuvinyu uhiye inyama zinuze umuvinyu uhiye ukatsuye kuri uyu musozi ntihazotabagurira umutamana wo kugandara uzobutwikiriye ibihugu byose ahatabagurire n'impuzu y'umubabaro izo bifutse amakungu yose azozimanganya urupfu ubutakigaruka umukama Imana azohanagura amosozi mu maso y'abantu bose azokura ku isi yose icyo igihugu ciwe umukama niwe abivuze kuri uyu munsi bazovuga bati iyo niyo Mana yacu niyo twari twizigiye none yaturokoye niwe mukama twari twizeye nitunezerwe duhimbarwe n'urukiza rwiwe nkako ukuboko k'umukama kuringa kuri uyu musozi Mowabu yo izohonyangirwa aho iri nkakujya bahonyangira ibyatsi mu nyabarega abamowabu bazokwahira amaboko hagati mu nyabarega nkakujya uwoga asanze amaboko mu koga ariko umukama azocurya ubwishime bwayo hamwe n'ububangutsi bw'amaboko yayo azositura impome ndende z'umurwa wawe azisenyure aziryamike hasi mu mukungugu dawa twese ubyagiye mu ijuru izina ryawe ryeranda n'iryubaha mu buzima bwacu mukama turagushimiye kuri uyu mwanya mwiza wemeye ko duhura nawe ngo tuganire turagushimiye kuri uyu mwanya mwiza wemeye ko duhura nawe ngo tugusenge utwumvirize tukuyagire tukumvirize utuyagire nicyo gisigura gusenga mukama turasabye ngo ububasha bwa Yesu Kristo butubeko cyane gusumba ibindi byose amaraso ya Kristo adushire ku ikimenyetso cy'ubudahangarwa kugira ngo uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo tuwubyaze umusaruro we Yesu Kristo mukozi mwiza mwana w'Imana zima wowe kibirenge kizima wewe rutare rw'ubuzima bwacu wewe utahengeshanya kutugirira neza ganza asabwa ninaza hezagirwa mu buzima bwacu ndaguhaye ikaze Yesu muri uyu mwanya mwiza ukuzura na data binyuze mu izina no mu bubasha byawe mayi ikaze mutima mwirando muhoza mutima mwirando mwigisha mutima mwirando murengezi mutima mwirando mutabazi naza twigisha nazi atubwira igikenewe kugira ngo inganji y'Imana yamamare mu buzima bwacu ububasha bwawe rudasumbwa ube kuri twebwe ubu no mu myaka yose duhabwa umugisha kandi ubu no mu myaka yose abarushe baruhuke ababoshe babohoke abugwarije n'ibyago bahabwa umugisha w'impinduka mu izina ry'ubutatu bweranda Imana imwe rudeni tugire Kristo murameze neza turi ku igenekerezo rya kabiri ukwezi k'umunani turi ku nkingi ya kabiri iyo guharanira iyo guhurumbira iyo kubyuza ubukomezi bwacu turi ku munsi wa 214 ubundi Imana iradukunda igahora utuntu dushasha buri munota buri saa buri sekonda n'uyu mwanya rero tuje kwakira ibintu bishasha twaraganiriye ko kuvana itariki imwe kwezi k'umunani gushika itariki 9 z'ukwezi 9
n'imisi 40 tuzoba turiko turasenga twakira muri rizamu ryo kuguruza ikirere ciza ku buzima bwacu twakira inkingi dufasha kwisobanukirwa si kwisonzesha mu byumva no ni gusesangura mu marangamutima yacu icyo ubona ko kiri ntambamye icyo ubona ko gisuzuguza izina ry'Uwiteka ugikureho ariko icyo ubona yuko gihesha icyubahiro Imana wihuze naco. Ejo igenekerezo rya mbere twabonye neza yuko guhayagiza Imana ari cyo kintu kidufasha cyane gusumba ibindi byose kuguruza ikirere ciza ku buzima bwacu tugahabwa ibyiza twagenewe naho umwasi yoba yari yabifuriye. Uyu munsi tugomba turabe inkingi ya kabiri n'ingene twabigenza. Inkingi ya kabiri no yugukomera kwacu no guhurumbira intego canke integuro canke integekanyo y'Imana ku buzima bwacu kugira ngo dushobore kurokoka. Uvuga ni guhurumbira intego y'Imana iturokorera ubuzima. Ni intego y'Imana ni ituma turokoka, intego y'Imana ni ituma dutabago, intego y'Imana ni ituma duhembuka, intego y'Imana ni ituma tubyara, intego y'Imana ni ituma dutunga, intego y'Imana ni ituma tuzuka niyo twagwana. Ijambo ry'Imana nahereye ko ndiko ndasoma riravuga ngo kuri uyu musozi Mukama azohabategurira. Ni ikintu cyanditswe n'ikintu cyashizwe ko ari umusozi umwana w'umuntu agera kakababara ariko ko uwo musozi Imana ibifise ikitegekanya mu buzima bwiwe kugira ngo ashobore guhabwa umunezero. Biharavuze ngo Mukamanye n'ingabo azotegura ibihugu byose kuri uyu musozi inzimano y'ibirunge uwa ibikenewe ibyangombwa birimo ibyangombwa kugira ngo nezerwe mu buzima bwawe. Iyo nzimano iri mu ibirunge Yesu Kristo umunsi wa mbere yicana ku musozi n'umuyuda sigo n'abanyisirayeli baramubajije ati tubwire ingere tuzohora dusenga. Kristo arababwira ariko hagati aho arababwira ati mbese none mugenza wacu tuzobana gute tuzobigenza gute. Kimwe mu kintu Kristo yeretse umunyisirayeli ko kiza n'ubukigwe ko kiza n'ububasha ko kiza n'ubutabazi ko kiza n'ubudahangarwa niko babari. Uwigwe munani yabazani nibwo warukwiye kwakira ukazamukiramo kuri uyu munsi wa kabiri. Umukamanye n'ingabo azotegurira ibihugu byose kuri uyu musozi inzimano y'ibirunge. Inzimano y'umuvinyu uhiye. Ibirunge niki? Ni bimwe bigutera ibyishimo, ni ya masezerano, ni ya mitwaro ya utabago, ni ya magara meza, ni bya byishimo, ni ya mibereho myiza ishingiye ku bushobozi bw'ubutatu bw'Imana Imana imwe rudende. Ngo inzimano y'umuvinyu uhiye. Iyi nzimano y'umuvinyu uhiye ni integekanyo, ni mutima w'Imana akorera muri twebwe. Kuko Yesu Kristo gatoyi dusomye muri Matayo 5 yaravuze ngo Yesu abonye ishengero rikoranye aduga ku musozi. Mwumve ko Imana ivuga ngo kuri uyu musozi ngo amare kwicara. Ani ku murongo wa mbere ga abigishwa be baramwegera areza atangura kuvuga abigisha muri amajambo ati mwibuke yuko Imana yiguhaye ijambo ubwo nyene kirivuga ibi yatanguye kuri transforma mu ico ukeneye ube urambye kandi uraniwe usibye ko kiretse ko ashobora kuba atari igihe cawe cibyo. Aravuga ngo hahiriwe abari n'umutima ushima ubworo kuko ubwami bw'ijuru ari ubwawe. Iri jambo ngo hahiriwe abari n'umutima ushima ubworo. Kristo arabwiye ubwoko bwiwe buzobuhiriwe n'ushima ubworo kuko ubwami bw'ijuru buzoba ari ubwawe. Nivuga kuko mu mutima wazoba ari amahoro, kuko umutima wazoba ari ibyishimo, kuko umutima wazoba ari ibyiringiro. Iyo umaze kuba umuntu w'umunoho, umuntu ahindagurika, umuntu ndarisizaho, umuntu amena ibanga, ujye uba wamaze kuba umugorwa, wamaze kuva mu gitigiri cy'abahiriwe. Icyo gihe bica bigaragara ko ya nzimano y'umuvinyu uhiye Imana itagwa kuvuga wa mutima mweranda abana nawe mu gihe icari cyo
cyose hari umutima w'Imana abana nawe kugira ngo agukize amakoba ndabwira ikintu nasomye muri Bibiliya kikantangaza mu gitabo cy'abacamanza umutima w'Imana yarurutse avuye mu ijuru ataje kwica ataje kugwana ataje kugira iki aje byonyene ukuri biziriko ku maboko ya Samusoni ngo bari bamuboshe ibiziriko birica byonyene ubwabyo Samusoni abona akurokoka aho hantu byumvikana ko mutima mweranda ni umuvinyuhi n'udukuramo imibabaro akadutera ikinya kugira ngo imibabaro duhura nayo ntihagire icikora ku buzima bwacu ahubwo dukomeze tube beranda dukomeze tube bazima dukomeze tube abana b'Imana inzimano y'umuvinyuhi cyo nico biti inzimano y'umuvinyuhi nuva umusozi wose yabiri yivuga umusozi mugabo yitwa Yohani Batista umuhungu wa Zakariya mwe gusinzira mbibwirira kana mugabo yitwa Yohani Batista umuhungu wa Zakariya avuze ngo ni mufuriri iyo mikobeko ngo iyo misozi itaringaniye ni muyiringanitse reka kuba uri musi y'igisuzuguro reka kuba uri musi y'ubukene reka kuba uri musi y'imyaka yawe reka kuba winanirishije ibyo kurya utararya impuzu utarambara amafaranga utarakabakaba no ba uri wewe uvuga utubuzima mbayemo niki nabwirizwa iki nategeza ko mfite iki ariko ko naragifita ndi buteri inamubwira ngo nkironke Imana yazikakuzanira indoto canke yerekwa canke mweje umugisha ugaheza ugasobanukirwa ubuzima bwawe igihe utarabisobanukirwa ntushobora kugira ubwenge ntushobora kubaho neza ntushobora kubaho mu mahoro y'umutima nayo umubiri ngo umuvinyu uhiye ngo inyama zinuze rero Kristo avuze ngo hahiriwe abari n'umutima ushima ubworo kuko ubwami bw'ijuru ari ubwawe ni kuvuga wa mutima wawe utigeranya na runaka wa mutima wawe utisuzugura wa mutima wawe unyuzwe ugutuma uhorana amahoro ugahorana n'Imana Imana igaheza ikagusanga n'abagusuzuguye cyangwa n'abagufashe nk'imbundeke nk'umuntu atacamaze bagaheza bagatangazwa n'urukundo rw'Imana rukoreye muri wo ututu n'umutwumvirize sibyo nabushaka ubuhigwe gira umutima ukunda ubworo ushima ubworo suvanga ubukunda none ntawanira ubworo mugabo ushima niki ubundi ubworo ni ikintu cyo kunaniza kugerako bitandukanye n'ubukene ubukene ashobora kuba nkenye impuzu nkafise umuceri nkagurisha umuceri nkagura impuzu ubukene ashobora kuba nkenye uwunkunda mugabo nkaba nshobora kwitanga nanje nkagira umwete w'ugukunda kugira ngo mavure bimbyariramwo igikundiro mugabo ubworo ni ikintu udafise no nta ugukunda ufise nawe ubwawe nta n'urukundo ufise nta mafaranga ufise ntago uzukwamara ufise kandi nta bicico ufise ugurisha ubwere nk'ubu je ubworo bwigeze kuntera nisanga dubugora apanze inzu umugabo mugihe atatugaburiye na n'ikintu na kimwe nozigarana kandi ndi umusalariye kubera iki umushahara wanje namaze kugira ingwati y'uwundi muntu hajya umugore avuga ati reka dusabe credit kubaka inzu tugira iki hambwa usanga na nyanzu yubatse ku mugabo wiwe kuko yaba inzu yari yubatse kuri jewe nibwari kuba ari ubworo bwari kuba ari ubukene kubera iki nagushobora no kugwatiriza muri banke runaka cyangwa microfinance runaka cyangwa ikiramwe runaka bagaheza bakama agatahe gaheza nk'iyungunganya ivani n'ukuyigurisha umugabo yikora kutwiwe nkoresheje iryo jambo umugabo ko aryo soko yavuze mugabo ry'umugabo n'ufise ibitekerezo bizima kuko hariho n'abagabo bataribo ushaka kumbwira ngo bitwa ngo iki genda musome muri Bibiliya nuba rero iyaba titre yanditse kuri jewe y'inzu sinari kuvuga sinari kwidodomba kabiri nari kuvuga ati reka inzu ushobora no kuyigurisha ngacanga urindi parcelle nkagira na alimentation ari ya cyangwa ndangazubaka mugabo sinari kugwa mu bana kandi sinari kupfa niruka nabomeraniye imyenda ubwo rero bwari ubworo bwanyinjiranye ubworo rero bufise intambwe bwinjirirako kandi buhera ku bukene ubwa mbere nari nakanye ibitekerezo bizima nkena kugirane kwizera Imana amanizigira umwana w'umuntu ibyo rero ndabibwirira akantu kamwe ibyo rero ubukene inzimano y'umuvinyuhi ariko Bibiliya igacikubwira ngo urahiriwe wowe ushima ubworo kuko ubwami bw'ijuru buri kumwe nawe no muri cagi ubona ko ubworo bwakwinjiranye nube ugomba kwirevolta nube ugomba kuryana n'abantu babwije ukuri byabaye ngombwa ko ubwo butunzi bwose mbureka nkabwira Imana ati namba nawe ari wowe ufise ubutunzi mu butagira amahane mu butagira mwinzigo mu butagira mwo kubundabunda mu butagira mwishari mu butagira mwo kugirane kwirukangana nako na mwene wacu canke na mwene data
Imana icyo yakoze ni igiki yarabinkoreye. Rero iyo ufise umutima ushima ubworo ni ryari ni hahandi niyo warenganira uvuga uti ndashoboye n'ukwica, ndashoboye naje gusurisha ibinyoma, ndashoboye naje kuraguza ngirene. Hari umukristo karanyandikiye ariko nabwo namusubije kuko sinari muri mudu kumusubiza, nari mu mwanya ndikonganira n'ubundi kandi gitekerezo ibintu bitandukanye n'ibyiwe. Arambwira ngo natewe n'umwuka wo kujya kuraguza ngo kuko nasabye Imana kenshi onigera inyishura. Kubyukuri iyo ni depression akona gahina. Uko umupfumu nakinda kimwe afise yoguwa. Umupfumu arafise ubushobozi bwo gukora ikintu mwino akagisha mu ruti rw'umugongo. Cyaye kura mu ruti rw'umugongo agishira mu mutwe. Ngana afite ububasha bwo kwimura ikintu ndabara. Iyi muri gisigo yashize mugabo nimba ari kigeragezo, nimba ari umupfumu, nimba ari gisuzuguro. Imana yaretse ngo kikubeko ndakura iyi mupfumu ndacazogukurako. Ahubwo azagutwara n'utwo warufise. Umbyakenya yarimwe amafaranga. Simwe mu Kenya amafaranga, mwakenye umutima wo kugirane wo kutaryarya Imana. Ariko sinda nabapfubira mwabyigishijwe nani na wabibigishije bababwiye ngo ni mubikore mu kavuyo. Bibiliya iravuga nasomye irindi jambo ry'Imana mu gitabo cy'amategeko cyo guteka kwa 2:16 ngo buriya ibintu bikora uko byumva kuba wamaze gucumura ku Mana. Buriya hari amadini yatwongeje umwuka wo kwirevolta ku Mana tutategerezwa kubera iki base kutwigisha itegeko ry'Imana, batwigisha itegeko ry'abantu babiri bahuye canke batatu bagahura mu nama, ugasanga igitekerezo cyabo twebwe turiko turimita, twebwe turiko turakurikiza. Kubyuko ni tuvuga ngo gitandukanye na Bibiliya kuko nta na ressemblance nta nisano bifitana ni hagwa ni doctrine yaje kandi ya doctrine kugira ngibeho hari amaraso yasesetse, ya doctrine kugira ngibi ya doctrine kugira ngibeho hari amaraso yasesetse, ya doctrine kugira ngibeho hari iki hari ukuntu bahejeje batanasenze batanguye basenze kuko batabihurijeko. Byo bintu mubyumve bakundwa bo mukaba sibyo kwitaye ko ry'Imana barivuga ngo hayiri umwo kuko azobone kuko ngo hahiriwe abari n'umutima ushima ubworo kuko ubwami bw'ijuru ari ubwawe. Si umworo no nabari n'umutima ushima ubworo. Uyu mutima ushima ubworo niki ni wa mutima wihangana, ni wa mutima ubabarira, ni wa mutima wemera ububasha bw'Imana, ni wa mutima uvuga uti nawe ubworo bwabukomoka ku ntege nke zanje. Reka mbyaze umusaro ntege nke zanje mukubwira Uwiteka ngo nyereka kuri ntungane mu byuvuga ngirira ikigongwe ku magara make yanje umhezagire. Sinzigera mbabwira igitandukanye na Bibiliya canke ico nabonye mu buzima bwanje. Mbabwije ukuri umusimbwira Imana ati nyitorera ndubusa. Nyaka namaze kwisa amashuri datanzomesheje yarakoze nagize ubwenge. Mugakugeza uyu munsi ndabona sibwe biri mu buhigwe. Nta n'umugabo ndongo ari mu buhigwe na n'umubyeyi mbyaye. Nta n'abana nakena n'ikintu na kimwe. Ahubwo sigende wo kurisha abantu. So namubona ari cyo wonkoza kinkoze. Mbabwije ukuri Imana ziguhindura amateka. Imana ziguhindura amateka. Arigihe nanje ubwanje nicara nkavuga ati none ibi nibyo canke n'ikinyoma. Mwega amushaka kumbaza ati ni igiki ufite ushobora gutangara n'ukuri mfite bwinshi. Namu bifitura amahoro kandi urahiriwe. Iyi rero niyo nzimano y'umuvinyu uhiye. Imana igusanga ku musozi w'igisuzuguriro, ikagusanga ku musozi w'umubabaro. Nababwiye ko turi mu nkingi ya kabiri yo gukomera kwacu. Ibintu ushobora gukomera utabifite. Boguha amadolari, boguha amaera, boguha amaetage, boguha amavoiture, boguha amalix nouveau modèle, boguha amaskania, boguha amamagazin, boguha imuzu, boguha iki, boguha amafaranga, boguha amasheke kandi atari sans provision. Ariko mbabwije ukuri ukatari ukuri ku buzima bwawe uwo manuka uwo musozi ukagukomvomvora uwo musozi ukaguhindagiza mu mutima wawe. Mwizodu Imana inyama zinuze niki inyama zinuze n'ubukomezi. Mwibuka muri Ezekiel niko ndababwira ibintu duhabwa muri iyi nkingi y'ugukomera kwacigira kabiri. Iyi nkingi y'ugukomera kwacigira kabiri ishingiye mu guhurumbira intego y'Imana. Imana irafise intego ku buzima bwawe gusumba uko papa na mama bafise intego ku buzima bwawe. Ko papa na mama bo kwipfuza kuba umuganga bikanga, bo kwipfuza kuba umuganga ukamuha muguga kenyuka, bo kwipfuza umuganga ukamuha mugabo ukababara ugateteka. Ariko Imana icyo yipfuje kuba cyo iharanira ko gishika ngo nsogera kucyo yavuze, nzogera naho yambwiye
kuko Imana atari umuntu wibeshe, ibyo yavuze biraba, yategeka bigakomera, niyifise ijambo rya nyuma. Twebwe naho hoba mu bisanga bingana gute, isi yuzuye ibiteye ubwoba bwinshi n'ibiduca intege, naho byoba bimeze gute, umwijima utuma tutabona twebwe imbere iyo tuja. Nuko bimeze bityo nzi neza jewe Imana yamvuze ko, kuko ari na jambo Imana ivuga maze ngo rihere. Yaravuze ngo uzobyara uzobyara, yaravuze ngo uzoheka uzoheka, yaravuze ngo uzubaka uzubaka, yaravuze ngo uzonezerwa uzonezerwa, yaravuze ngo uzotunga uzotunga. None rero ijambo ry'Umukama ribe muri twebwe rigwiriye rwose. Inzimano y'umuvinyu uhiye ni mutima w'Imana, inyama zinuze n'ubukomezi. Nabwiye Yesu Kristo ko ubuhigwe munani yababwiye, umutima w'Imana aza kuko ufise umutima ushima ubworo, kandi ubwami bw'ijuru bukaba ubwawe. Amahoro, ibyishimo, urukundo, igikundo bikabagwaho. Yesu Kristo kabiri ku murongo wa 4 muri Matayo 5 yaravuze ngo hahiriwe bari mu marira kuko bazohozwa. Urizwa n'ibiguca intege, urizwa n'ibikubabaza, urizwa n'ibigutoteza, urizwa n'ibikunaniza, urizwa n'ibigusuzuguza, urizwa n'ibigushinyaguriza. Ngo inzimano y'umuvinyu uhiye n'inyama zinuze. Imana rero muri ibyo bigushinyaguriza iraza ikaguha ibyishimo, iraza ikaguha ubuzima, iraza ikaguha ubwiza, iraza ikagukuramo umunaniro, iraza ikagukuramo agahinda. Nibwo bukomeza Imana itwemerera kuri buri musozi idusanze ko wose. Wizoduha n'umuvinyu uhiye kuri uyo musozi, ngo kandi nizotabagura umutama nawe ukugandara, uzobutwikira ibihugu byose, ahatabagure n'impuzu y'umubabaro izoba ifutse amakungu yose. Yesu Kristo yavuze ngo iki? Wahiriwe abitonda kuko bazotoranise. Kubera iki tuzambuga umutamana? Nuko tutashize isoni ngo tushibaguzwe. Kubera iki tuzambuga umutamana w'ikigandara? Nuko twemeye kubabarana na Kristo, ngo naho biruko Kristo nituri bugeregere ku yindi, nituri busuzuguze izina ryawe. Wahiriwe abashonje n'abanyote ubutungane kuko bazoshira ipfa. Imibabaro ugendana nayo, ubupfakazi bwawe, ubupfubyi bwawe, ubushomeri bwawe, icyangiro cyawe, imyaka umaranye, umutwaro wo guhiga ingene Imana yo kubaka urugo ntayo nzi, ariko sindayishingiye koko na 99 Imana yitanze mu urubyaro. Ya Mukama nawe nayo tuzi, ni Elizabeth nayo tuzi, ariko Zakariya ngo aravuze ngo umugore wanje nakaheze. Ngo ahiriwe abagira umuntu abandi kuko nabo bazobugirirwa, ahiriwe abari n'umutima mwiza kuko bazobona Imana, ahiriwe abaremesha amaro kuko bazokwitwa abana b'Imana, ahiriwe abahamwa bahuga ubutungane kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Ngo muzoba muhiriwe niyo babatuka bakabazigiriza, bakabaremera amabi yose, muhorwa jewe babesha. Ari igihe bagutuka igitutsi kijanye n'icuri, bakubwira ngo uri umusambanyi kandi uriwe ku by'ukuri, n'igihe utaburiwe. Hari igihe bakubwira ngo uri umugome kandi utariwe ku by'ukuri, n'igihe uba uriwe. Noneho rero Imana izoza idukure ku rupfu, idutwikurure icyankiro, itwuzuze mutima wayo, iduhoze, itubohore, idutunganirize. Byo ni ibintu 8 Imana ya umukristo yisobanukiwe. None ukwiye guhurumbira intego cyangwa integuro y'Imana, kuko niyo yonyine ishoboye kukurokorera ubuzima. Ushaka kumbwira ngo ni kinokora kugira ngo ntorane ibyo byiza byose?
ubushobozi bw'Imana, ubukomezi bw'Imana, yishurirwa njya mutima mwerana, gutwikururwa, kubohorwa, gutabagwa, kuzuzwa, guhozwa no gutunganirizwa. Ni ibintu 8. Nokora iki ibintu 8 ngo bishobore kugundanira muri jewe, sincikwe n'aya mahirwe Imana yangeneye. Reka mwiza wanje ndakwibwire, nta muhinga nta n'igihanga kekinga na Salomo. Ngo kubera igikorwa akoze Imana avuga ati Salomo nusabe. Salomo aravuga ngo Mana nzima mu bwenge n'ubwitonzi, Mana nzima ni wowe wamaye kuba kwisi ngo ngukorere, mu mutima w'ubwenge n'ubwitonzi kugira ngo ndagukorere neza, mu mutima w'ubwenge n'ubwitonzi kugira ngo ndangure ishaka ryawe. Kumwe wawo hamwene Dawudi, Salomo kubw'ubugororotsi bwiwe, Mana nzima mu bwenge n'ubwitonzi. Ubusha bwawe ni bwinshi cyane, burakeneye kwitwararikwa neza, Mana nzima mu bwenge n'ubwitonzi. Ego, ego me, ego, ego, Mana nzima ni wewe wamaye kuba kwisi ngo ngukorere, mu mutima w'ubwenge n'ubwitonzi kugira ngo ndagukorere neza, mu mutima w'ubwenge n'ubwitonzi kugira ngo ndangure ishaka ryawe. Nugira umutima w'ubwitonzi uzofite Imana please. Kurumbira intego y'Imana kugira ngo ushobore kuba mu nteguro y'Imana, ya yindi hoza igahozaga zibyiza mu buzima bwawe bwa buri munsi, kagutandukanya n'ibisuzuguro bigambiriye gutungura umutima wawe ukawushira mu nabi. Reka ndakwiyongorera akagara. Biravuga ngo ukwiye gutorana ubwitonzi kuko niwo mutahe wonyene uri hejuru y'indi mitahe, kandi ugateturura umutima wose ukawuhuza n'ubutungane, kandi ubutungane n'ubw'Imana ndetse ubutungane n'Imana nyezina. Ukora ibitunganye byose ngo Imana iramunezereza. Ngo bane banje nimwumvirize inyigisho ya so, kandi mwutondere kumenya ubwenge. Mwako ndabahaye inyigisho nziza, nimuzumvira itegeko ryanje. Murabyumva? Kugira ngo ushobore kugendera mu ntego y'Imana, kugira ngo ushobore kugendera mu ntego y'Imana, ni kuvuga umenye icyo Imana ishaka ku buzima bwawe. Ni kuvuga umenye icyo Imana ishaka ku buzima bwawe. Icyo ukora ni igiki? Icyo ukora ni igiki? Wewe iga ko hari itegeko ry'Imana kuri wewe, hari itegeko ry'Imana ku buzima bwawe, hari itegeko ryo kugutabara, hari itegeko ryo kuguhoza, hari itegeko ryo kuguteturura, hari itegeko ryo kukunezereza. Iryo tegeko rero nurigendera mu buzima bwawe ukaryubaka mu mutima wawe, Bibiliya avuga ngo niwumva ukumvira ukagira n'umwete wo kumvira aya mateka n'amategeko ndagushinze uyu munsi, iyi migisha yose izokuzako. Nagira amabwira ko ya migisha nayibasomera mu kwiruka, harimo n'ingundi y'igitoki so azokugabira ukazoyibyaza umusara n'umusukuru wawe ukazoshigira. Kubereka harimo ukuboko kw'Imana, harimo gukugwako imivumo y'ubwoko bwose. Aho ni mu gitabo cy'amategeko cyo guteka kwa 2 bari na Bibiliya usoma mu kigabane cya 28. Sibwo imwe mu ngingo ishobora kugufasha kwama mu ntego y'Imana, kandi uri mu ntego y'Imana mbabwiye ukuri ho yamagabaye Imana ramugaci gicumira avuga ati umwana wanje yagerageje. Reka mbakara muvuga ngo ndomusamate gose canke ngo ndomusuma w'ijambo ry'Imana. No, tengo rero Imana mukuri no mu mutima, nubishaka ushinga nanje ndayishiki kandi imbere ya Bibiliya. Nukuvuga iki? Narico tumana kore Imana neza nigiye kandi yemba neza. Nukuvuga uite ko yumve ndagushinga Imana. Nukuvuga iki? Wone kugendera mu itegeko ry'Umukama byahaye Dawudi kubabarirwa ibyaha bwiwe agakugwa kwigisuzuguro kandi icyaha yagikoze.
mbakarore Dawudi yo nkunda kumuvuga keshi reka mbibwirire Yozuwe bibwire Yozuwe cyangwa Yosuwa bivanye na Biriso mu gitabo cya Zakariya mu bantu twa Zakariya mu gano cya gatatu ngo Shetani yaragira araba ngo ari umunyamibabaro yari yakuye igisuzuguro n'imibabaro i Babylon ngo iramwiwe zigenda kumurega ku Mana Kristo ngo aravuga niwe mareka mukuru Uwiteka guhana Uwiteka guhana Uwiteka guhana Uwiteka guhana vuga ngo Uwiteka guhana ngo cyatuma umundi mareka mwambika impuzu Imana zitubabari zidufuka iziduhisha kubera iki kuba itegeko cyane kutagenda nk'ishinyakara ngo igihe nari umwana kuri dawa kundwa kandi wikinege mu maso y'amawe data yaranyigisha akambwira ati umutima wawe uragumye amajambo yanje kurikiza amategeko yanje ubone kubaho nta kindi gitanga ubuzima nta kindi gitanga umunezero nta kindi gitanga ibyishimo nta kindi gitanga amahoro nta kindi gitanga igikundiro nta kindi gitanga ubutunzi atari kikene gukurikiza itegeko ry'umukama gatatu rondera ubwitonzi urondera ubwenge niwibagire kandi ntuhemukire amajambo y'akanwa kanje kirazira guca kubiri n'ijambo ry'Imana iyo ugiye kubiri n'ijambo ry'Imana wewe nyene uba umeze nka Goliath basi uba umeze nka Horupa arafashe mu gitabo cya Ruti Horupa arafashe Horupa n'umukazana wa Naomi na Elimeleki na Abimeleki no Elimeleki ni Elimeleki umugabo wa Naomi yes uri kuko no mo inaza ina Bethlehem ari Bethlehem sagara cyabutse mu Dawudi na Kristo inzarata i Bethlehem ngo bigirimo wabo kandi Mowabu ni gisagara kivumo muga Bethlehem arakavuga ngo ni inzu y'imitsima ni inzu y'imikati ni inzu y'ibiryo kubera inzara bibagiye izina rya bugizina rirakurikirana baricomoke baragenda mwibuka kwitangazo ryavuga ngo nawe Bethlehem nubaye muto ushobora kubyara igyangange burya nibaza ko bahungu bamereke bari gushobora nabo kuba bacungutse kuko kuro nawe yarabaye umucungutse kandi ari umunyamahanga ico kitiwe bagiye muri Mowabu Isara dekona ashinge Imana irica se kuko yadekonye agasuka umuryango nyina na waradekona abahungu babashingira abakobwa muri Mowabu mungu we yitwa Mahoroni mukuru wa kabiri Kiriyoni Mahoroni amushingira Ruti mukobwa akomoka kucacu kubyarana nase Mowabu uwa kabiri amushingira Horupa umukobwa akomoka igati kwa Goliath cyawe nigi babo abahungu baca barawera bawereye nawe mashaka gusubira iwawe murumva ko sikaranye n'abakazana tanida bafishe baramusezera ati ntutukuta wenyene baramurahira Horupa kugenda atararahira abanza kurera mu nyuma rivuguruza aranasoma nyina inabuko ati nibyo akunda Ruti yabyaje umusaraza mu gisagara ca mu gisoko ca Yesu Kristo uko Ruti ni wabyaye Boazi Ruti yabyaranye na Ruti yabyaranye na Boazi abyarande Obed voilà Obed nawe abyarana abyara Isayi nawe abyara Dawudi abyara Salomo abyara Rehobowamu Obama vyarasa ibintu nk'ibyo ngorondera ubwitonzi urondera ubwenge ntiwibagire kandi ntuhemukire amajambo y'akanwa kanje buri ijambo ry'Imana cyo kimwe n'ijambo rica mu kanwa kacu kubwisezerano bugisezerano ntibuzokwibaze ngo byoroshe ngo ko leta ngo bahana divorce nk'iki Imana suka imeze ntice baje burya hari cyo uzokora kugira isezerano ryawe wataye nirizo gukurikira Horupa rimena arisubirira inyuma avukamo Goliath rutavyukamwo Kristo ngo niwibagire kandi wemukira amajambo y'akanwa kanje ntubuhebe nabwo buzokuzigama bukunde nabwo buzogukingira ubwenge ubwitonzi nibwo buzigama umuntu nibwo bukingira umuntu bishingiye ku tegeko ry'umugabo bushimagize nabwo buzoguteza imbere ni waho bumbatira buzogutera iteka buzogushira urugori rwagahimbare ku mutwe wawe ugusharize n'igitako cy'umwakaga mwananje umviriza kandi wakira amajambo yanje niho imyaka y'ubuzima bwawe izokongerekana
nakwigishirije mu nzira y'ubwitonzi ndagucana mu mayira y'ubugororotsi mu rugendo rwawe intambuko zawe nizizogira intambamyi mwumvise ari nkingi n'inkinzo kugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana kandi ni wiruka nuzotsibaduka mwumvise ari ubutsinzi vuara ihambirire ku ndero ntuyihebe uyizigame ni ubuzima bwawe buzogira ituze nuje mu nzira y'ababisha kandi nujane inzira y'abanyakabi canke nyabahororo yireke ntuyicemo yirinde uca handi ntukagire ingere kuyindana ico bisigura Imana irahora ihoza erega ntibasinzira badakoze ikibi kandi ntibagoheka iyo atawe bahiritse nkako bajya umukate w'ububisha bakanywa umuvinyu w'amahane ariko ngo twe tuzonywa umuvinyu ukatsuye ariko inzira y'intungane ni nk'umuco w'umutwensi byumvire wowe ugomba kunezerwa ugomba kuba mu ntego y'Imana ugomba guhigwa inzira y'umukama ni nk'umuco w'umutwensi ugenda wakaka gushika umunsi utamanzure inzira y'ababisha ni nk'umwijima nibamenya ico batsibadukako mwanaje niwitwararika amajambo yanje utega ugutwi ibyo nkubwira ntibije kure y'amaso yawe ubizigamire hagati mu mutima wawe nkako niryo buzima kubabironse bose bikaba n'amagara y'umubiri wabo wose urakingira umutima wawe gusumba ibohero ahantu mubaye imyaka yanje amashuri yanje kimero canje taye yanje urenganzira bwanje ngurakingira umutima wawe gusumba ibohero wo n'umurongo wa 23 mu migani ya Salomo 4 ibohero kuko ni uvamwo amasoko y'ubuzima urigiza kure yawe bihumanya kanwa ububeshi bw'umunwa buje kure yawe amaso yawe naraba imbere ibigoye byawe nabyo bitumbere imbere yawe uraringaniza inzira y'ikirenge cyawe maze inzira zawe zose zinege nuwengamira iburyo canke ibubafu urinda kabi ikirenge cyawe ibintu bitega muzohera gira ubwenge gira ubwitonzi uko niko kuba mu ntego y'Imana uko niko kuba mu ntego y'Imana kandi niko kudahusha ibyiza Imana yageneye ubuzima bwawe turagushimiye cyane mukama kuri inkingi bwiza kabiri uduhaye yo kugurikira kiza ku buzima bwacu no ku buzima bwacu ndetse no mu byacu uratuguye ko duguye guhurumbira ubwenge ndetse n'ubwitonzi kanatsindanira ubwenge n'ubwitonzi turose ubwo bubasha turose ubwo bushobozi turose ubwo budahangarwa nyaguhora ku ngoma tubeho nk'uko ubishaka tureke kukubabaza tureke kugutetereza ahubwo duteturuze izina ryawe kugukorera atagisuzuguriro atabimaramare atakwihenda atakwicuza tunezereze dushire mu butunzi bwawe natwe tukwemere gora tugendera mu ntego yawe gusoma uko twogendera mu ntego z'abana b'abantu amen amen haleluya uduha umugisha dukure kwicangiro muduhezagire utubohore uturinde kubabara kandi twagurimbira muri byose nawe se mu Yesu Kristo duhabwa umugisha no mugwiza amen.